Imuhira iwabo na Natasha iwabo n'abandi. Natanguye indirimbo urazi indirimbo Mawe Mwiza igihe navyaye Leila. Bazi ko navyaye nkiri muto. Ndabona ingene ibise. Navyaye nkiri muto bitwarinda mvuga mama yatuvyaye twese uku. Je narinzi ni fshafyu. Kujya yinjira nuko kwinjira sinarinzi nengene yinjira. Nabimenye nivyo yari ryambere yaciye yinjira. Kandi umugabo akaca gukundira muri bijya. Ati Natasha ashitse muhira abikora neza. Numuvyeyi. Urumva? Ashitse muri shamba abikora neza. Ashitse mu isaro nuko nyene. Ndiko ndavuga gusasa nawe. Okay, murambabarira. Kwari kimvuze ikintu man. Bacumugare mu kirundi ati umutindi arota icababaye. Umuganira wuze. Ndawutse. Sigari. Abantu bahora babona indirimbo z'Imana. Urumva bakavuga ati Natasha byagenze gute. Ariko aragira oya nivyo wanje. Nararirimbye barigwa wumve. Yego. Abana ukuvyara ukiri muto bibaza ati kubera amahera finwape UNFPA kubera je nandika ivyo byanshikiye. Narashitse muhira umugabo wanje arame ati fata rero umupira. Yego. Kora bige wakoze na bifesi ndavuga c'est grave. Ndaweza lakini. C'est grave. Beta 90 Natasha ngo nibigira mu baba musubirira. Oya. Je nararezuye. Wow. Urumva Swazi? Swazi sasa. Swazi. Ariko ndabasumbana baga bo muri Swazi. Swazi. Batavuyenzi. Yes, nkuko mubibona Natasha Ngendabanka arashitse ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye aho avuye mu gihugu c'Ubutaliyano aho yari yajanye abanyeshuri abajanye ku ishuri. La bosi salama. Meze neza. Ndashima Nagashenete. Ni African TV. Yes, karibu rero kwanza rero. Yego murakoze. Umeze neza. Yego. Urugendo rwagenze. Karambera hoho. Karakubera cyane. Oho. Karakubereye cyane gose. Okay. Sibintu mubibona gute? Yes, Natasha Ngendabanka avuye mu gihugu c'Ubutaliyano aho yaragiye aherekeje abanyeshure mu gihugu c'Ubutaliyano ariko kuri no munsi arashe kandi kugaruka. Uyumva gute kwanza kushika mu gihugu ciwanyu? Ndanezerewe ariko arashushe. Bazi ari. Yego. Nyatari. Amezi atatu. Yego vraiment. Napo yamaze guhinduka. Nivyo? Yego. Navyibushe canke? Wavyibushe. Mutama, mutama kabisa ibimeze neza. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye zirakomeza izo nkose mwiriwe canke muramutse bivanye na muri my name is Frank the answer in African TV. So ndabikaze yose katwereka mu Burundi ndetse no mu Cugaro yaho ndetse n'ahandi hose agatandukanye iburaya muri Amerika n'ahandi abakunzi ba Natasha aho muri Ngendabanka Natasha Burundi n'umusaza wakira ku kibuga c'indege. Batwakire matuganire byinshi bitandukanye. Karibu sana. Asante. D'abord manzi mubwire muri commentaire. Ndabaramukije mwese mwa. Uravyigena bere see the outfit kuva hasi gushika hejuru ariko ari umunsi je ndabega imisi yose afite imiso sinatwe biradutangaza imvutano bazin ibitenge twatundi twerekana la muyaga hose urabego nuko karibu sana. Asante ndashima ndashima Imana. Ushuka ugomba gutubwa mu Burundi ndakugene hatari umaze kumenya yariya arashusha ariko ni bon. Yes. Yes, ni mu rugendo rw'amezi atatu. Waragize mu gihugu c'Ubutaliyano. Yari urugendo rumeze gute kuri Natasha? Kume ngo biratandukanye n'indi myaka. Wagiye mu Butaliyano. Ubwa mbere kwanza je ngira amezi atatu ndi hanze. Urumva naratwaye abana Leila na Julio abana banje. Yego. Kwiga nuko. Yes. Ubu rero ndabasize ariya na papa wabo. Me muri baziko Christmas. Irageze bashika baza muri dans 2 semaines. Bazoba baje. Okay. Badusuye kwanza nyuma gatonya. Utarabajana wabanje kuvuga ati jewe wambanze niyige ngene nteke. Warayonye nabikurikira. Kugira ngo bige. Nibabure kwiga. Ati mama we yadusubize kuri hoteke byiratanganye. Rero bijya nyene narize basha barafite urazi gufite ukumama uwambwiye ati mama niwashika kuri hoteke byiratanganye ni wowe uteka. Ubu nabaye rero la mupishi la guteka la mupishi uko chef sasa. Rero umunsi wa mbere uteka ushitse hari yanyu
Ivyo kurya vyari bimeze gute d'abord? Sanze nzi guteka ivy'iwacu biharage, ndakunda inyama, umuceri, uko urumva sorry Ariashu. Ariashu nyinshi. Papa mishwa cengereka. Mwabibonye ko mfise yashu. Afise yashu nyinshi cyane. Barazabitaho. Mfise amavuta. Nitwala amazi. Mfise amazi hose. Cyo gituma cyaguma jojo. Ya, cyaguma jojo tasibenti. Muturabe neza. Hage ubonye umuzungu. Ari agumako. Abari kibintu. Atari Natasha Burundi numwe mu bakenyezi bakomeye cyane mu gushaca Burundi. D'abord ni gita d'abord kigufasha kuguma ushikamye, kuguma muri Natasha wa wundi uramaze imyaka irenga 10 Natasha idina ryo ntigyarije hasi. Ikubera iki? Ni kubera jewe ndibaza navukanye umuziki. Je Natasha ata muziki je sindi Natasha. Ndakunda umuziki ubuzima bwanje nshavuye n'umuziki nezerewe n'umuziki ndakunda umuziki kandi natanguye kuririmba nkiri muto mu ishengero urumva umuziki na Natasha birajyana umuntu abonye gusa Natasha cyabona umuziki rero kugira ngwe cyane nakazi novuga kwanza sakazi n'ubuzima umuziki n'ubuzima bwa Natasha rero abantu bashobora kurindira ati Natasha ko yagiye ariya cyane no fisa magara bien la kiuno kinatingizika oyanze ukora ariko witonde muri bisi abandi bakuga ariko barakora ngaha mu Burundi n'abandi barakoze bari muri makugu matega imisi wewe kandi je murashaka ko bakora kubera bakoze cyane negura igiteramo nkabamagara 2 3 urumva bige byo kuvuga ati ari wo naka bagira bagutwara izina no nta muntu yo kwitwa Natasha Nathan ngiki cyatumye ukunda umuziki cyane narabivukanye sinovuga ati nakunze umuziki uko narabivukanye ndakunda umuziki ndi mu ishengero nahora ndirimba bagasanga ngize uku cyangwa ngagira ukura namba umukuru wanje akacaza mbwira Natasha no muturi muri spectacle ivyo ni vya shetani kanibiki mu nyuma ese bento bice birakomera umunsi wa mbere utangura umuziki hari ryari byari imeze gute umunsi wa mbere umenya ati je nguma ntangure carrière natanguye indirimbo urazi indirimbo mawo mwiza igihe navyaye Leila urazi ko navyaye nkiri muto ndabona ingeni bise navyaye nkiri muto gutwarinda mvuga mama yatuvyaye twese uku je narinzi ni fyafyu kujya yinjira nuko kwinjira sinarinzi nengene yinjira nabimenye nivyo yari ryambere yaciye yinjira erega je sindabikunda oya je sindabikunda la amazi jewe ndabivuga gusa ni kubera gusa mvuza amazi abantu bibaza ibindi mvuza igitumbura baca bibaza ibindi kandi rero je sinzi umuhwi rero ndawanya oya je ikintu cyose n'indirimbo nk'ubu ndashobora kuririmba indirimbo bacavuga kubera Natasha akunda kuvuga ibi mvuga ibyaye akuri dukunda mwende ikigori ibaze rero umuntu ntaga ikigori kubera ari Natasha bacavuga ati yagira vuguku rero bazokoma bavuga ati yagira vuguku nuko nyene baca bankundira ko ivyo nyene yes nivyo abantu bagukundira cyane gose yes uvuze yuko wavyaye ukiri mutonya ama indirimbo ya mbere wayisohora mu bihe imeze gute muri wewe feelings zawe ndamushimira mama n'ingene twabuze papa tukiri bato birimwo byose muri rya ndirimbo urumva naramushimiye ndabona ko mama ari byo yadukoreye urumva mbonye Leila mvuga oya kumbe kuvyara nuko ariko Julio yaraje maze kumenyera gatoya urumva si benso waramaze kumenyera gatoya nubu sindamenyera birangora ushora umwana muto oya sindi muto ariko birangora kubera irya technique haleluya haleluya Sibenti. Munamusikia? Ndio huyo la namba. Yes, d'abord mugume mukomanta ngaho munsi outfit yambaye. Please. Niyo nakubona. Barabizi binje muri Instagram niyo nakwambara agatenge uku. Agahesume. Nibabura baca babona mama yake Sibenti. Ariko mama yake aguma ari umwana muto araba. Nuko baguma bavuga umenga baramvyaye urumva ufise. Please. Nivyo ariko umbonye. Igipura yibona wewe. Akagapose. Abantu mungana bazozi kubaraba.
Azi hajya muzungu arakora akazi nubone kurya. Sawa. Dusiga amavuta tusiga mate. Haleluya. Sio biti. Bitu ni hatari. Bimeze gute akuba umufasha? Umufasha pana umugore w'umugwiza atunga nka Flojo. Bimeze gute? Bimeze neza. Bisaba kwihangana, bisaba kuba umumama. Urumva? Kubera ari umwanya w'umuma uba uri ati ndi muvyeyi, ari umwanya w'umuziki, ari umwanya utugenegene, utuntu, urumva? Kandi umugabo akaca gukundira muri bige. Ati Natasha ashitse muhira abikora neza. Ni muvyeyi. Urumva? Ashitse muri shambe abikora neza. Ashitse mu isaro nuko nyene. Ndiko ndavuga gusasa nawe. Okay. Murambabarira. Kwari kimvuze ikintu man. Bacumugaye mu kirundi ati umutindi arota icababaye. Umuganda rawuze. Ndawutse. Sigari. Ndawusubira mu nyuma. Urumva rero ikintu cyose gifise umwanya wacu. Umugabo wanje arankunda urabona ko navuye ari wenyene ubu ariko ararira ati Natasha ibintu nabonye. Naza mayiro nazanye mwebwe. Pubware. Ishakoshi iri. Mwanga isi. Sasa. Mapema. Ndakora kuwiro. Nakwambia urumva yambwiye ati Natasha ndabonye ibintu. Hariya ni sawa. Kubana ni sawa. Mapishi. Uko tunganya club dilaki. Ubu ndagiye urumva. Wow. Dufise ibintu kuri Noel. Siko. Wow. Dufise bife nini ya kuri Noel. Nzoririmba le 31. Wow. Siko n'abandi club band. Dufise ibintu vyinshi le premier. Tugiza gufungura neza urazi ko ni hotel ya mbere mu Burundi. Bafungura neza, service nziza. Nakayaga. Ubu tuko turagira uko kubera turi kunga kuri aeroport. Urumva? Imana yaramezagiye, imezagira akayaga keza kuri hotel Kabila Tanganyika. Umugabo. Amagufa, abana beza. Ubu ariko arambwira ati nonge ubu, birakunda. Ibikunda vraiment. Ndabasiga abandi baririmbyi kazi. Yego. Bavyare banzanire je ndabarera. Sasa aho nuzosubiraga na. Ndashobora gusubirayo. Nta mahwa ariyo. Ndashobora gusubirayo. Bishitse ko ndabikora. Umunsi ni wagira. Yes. Umunsi ni wagera. Turindira imbeho. Yari zuba nibiri. Ariko vuye mu mbeho twizere yuko rero. Yari byakunze kubera akazi. Ndagufashe. Hari imbeho kandi uvuze ko turindira imbeho. Yani mu mbeho. Oya basi hagati na hagati. Hagati na hagati narishaho. Yes, umusize gute umugabo? Kuko marumanya mezi. Oya umugabo zogira desmen. Nashobora kugira kandi resistant. Muri fisi mukuru wanje niyo tuzojana. Muri après Noël, les 5, les 6, les 7. Janvier. Niwe azogumana n'abana urumva natwe tukaguma nkagenda amezi abiri uko n'umugabo uko urumva n'ubuzima dushaka n'abana bige ariko aho jewe nkunda cyane mu Burundi izokoma mumbona kandi ndaje gukora ikintu cy'abafana banje abakunzi b'umuziki mwiza umuziki wa Natasha mfise urugendo muri uyindwi nyene yo ndakije ko ibintu zikomo turabije ko mu mwanya. Turabije ko mu mwanya kuko ni bidasanzwe kategori zine uri murundi kazi uri umwe ni ibintu biryoshe cyane gose. Aboneza kandi ugaruka ndabo mu bezo nari naguteguriye Leila ni imfura yawe. Sivyo? Ni bihe bihe wibuka wabayemo bitari vyoroshe. Igihe rero akiri muto amaze kuvuka. Cyari cyana ciza. Ndamongeje niwe yagize naye amabere ku gatoya. Bana narayamuhaye. Yari umwana mwize ntiyangoye vraiment. Bijye vy'abana bagwara cyane. Rero ntiyagwaye urumva yaramaye chance naravyaye neza. Apana vyo kugira ati si bentu ariko ibise uko nabivuze. Ariko rero yaramaye imigisha myinshi. Novuga uno munsi vyo nkora byose urumva ajya utangure umwana wa mbere ukabona ibintu byiza ugushima Imana dera niyangoye na Julio rero mfise kibaju nicana ntabwo uzomubona Julio arira nubona na Juku ndarira ariko yacagira umenga umusirikare ndavuga uyu mwana après kila telefone mama uri mwana Leila lilia
na mimi nililia kile cha Simba Simba. Ndavuga mana uyu mwana nuko ya ndashima Imana urumva. Okay, iyo wicaye mu clip Dilect Tanganyika ni giki wibuka ukumva ko amashimwe yo bari Imana koko mu bintu byose bumva mu buzima tubitanguye uzondondera undi munsi tuvugana ubuzima bwa Natasha dutangure hasi ndakubwira kubera ari abantu bahora babona indirimbo z'Imana urumva bakavuga ati Natasha byagenze gute ariko aragira oya nivyo wanje nararirimbye barigwa wumve abana ukuvyara ukiri muto nibaza ati kubera amahera finwape UNFPA kubera je nandika ivyo byanshikiye ivy'urukundo ho ndashobora ariko ivy'ubuzima ndabizi bien urumva ndashima Imana uno munsi Natasha umuntu arashobora kuvuga ati ngira ndenga Natasha nkora ivyo Natasha akora biragoye ako ntudisiragoye yakiriye urumva nubu ari abantu babona na ati Natasha yagize featuring cyangwa collab n'umuntu reka nanje ngene nibikunda urabazana bakagira concert ariko na collab baguha bashobora kuba telefona nuko biragoye ariko rero bagiye niyo bacha bavuga ati Natasha n'umwamikazi ufise urugendo runini ndagusabe bana natubwibazo byinshi byo kuganira kugira ngo tumenye Natasha byimbitse by'indani mugabo kandi uvuye mu oya nibikunda kubera amazi bisaba twicare kuri club dufise n'akavere urumva tuko turavugana n'amafyeri no kurira ucusaba na serviette hano dushaka kugura umuryango urabona urizi tuvuga zanira munyuma kandi tukatwenga pa champagne kagira ibintu bya guka Imana yaraduhezagiye bakurindira rya abantu bashaka ikiganiro cha Natasha two tuganira ku buzima bwiwe muri komate ya mutubwire mugisha karyari uyu mwaka canke dutangurane n'umwaka aho dusuzanye n'umwaka nose kubera ko uyu mwaka baye ibintu byinshi wakoze igiteramo giteye ubwoba inyuma y'igiteramo Natasha caranyika abacaye badacanke Natasha yacagora de place sho yagenze neza ndashima vraiment ni kubera gusa ibibazo vy'ibitoro abantu bagira baze benshi gusumba n'ubumuguma ndabibona ama concert ni ingorane me tuguma dukora dusuye muri concert wahuje abantu benshi batandukanye abasani basuye kandi bariyumvanamwo baricarana baraganira barahuza ariko kimeze gute kuri wewe vision yari yihe mbega urashitseko ego jewe ubwa mbere negura ibiteramo muza abaririmbyi cyangwa abaririmbyi kazi ndabikunda nihajya gusa uvuga ati reka ndabaye umwanya abandi babikore mu nyuma naje nje gukora nacangira correction sinabijua sirona ka podium ibintu nateguye vraiment na uchafu kwa Natasha na video uribona na sound video audio ubonye Natasha so ikintu nta bucafu none gisohorera mu mucanga tuvuga ariyo kariti arakanuna bizuri sana rero nararonse itariki 30 uku kwezi nyine turimo Natasha arasubira kandi kugenda muri award biteguwe gute bimeze gute izena zikomo rero ngira nsigurira abantu murabona ko zikomo yaraje nivyo nagira ngende ntware n'abajournaliste babiri batatu n'ibintu nkunda cyane ariko rero vyaje fisi izindi programme urumva n'ibintu bangiriye surprise twari kugenda nshuti yanjye mon frère twari kugenda ni wera n'undi urumva nuko ariko ingorane sinshobora kugenda fise akazi muri iyi semaine nyene muri iyi semaine fise voyage na manager ngiye gukora ngiye gusohora igikorwa ciza urumva ni ibintu vyaje mfise ibindi bintu sinshobora kureka programme amabiye tumaze kugura urumva amatike yose tumaze kugura nishobora guhindura ibintu bisaba visa nivyo Natasha visa fenaye basi muri Amerika muri Italie ibaze aho muri South Africa ariko bisaba umwanya ngaca ndeka byo nagira nkore ko bashize ku izina rya Natasha uyu mwaka byo ndize reka nkume ngora peut-être umwaka uza barashobora kuvuga ati reka dushire ku yindirimbo dushire ku Natasha ariko nshibire n'abantu bose bariko barantora bagume batora Natasha na mahera ubwa mbere je mbona ibintu by'amawadi by'amahera ariko
ndashimiye ku bantu bose ndiko ndabona bagume batora Natasha niyo nagende basi mbone ko bavuze izina rya Natasha Burundi nibwa mbere badushirako vraiment ndabashimiye nanje nguma nora nka Natasha ariko umwanya nibikunda fisi ibintu byinshi uko navuze ikintu cyose gifise umwanya wacu sishobora gusimbira kuki dumugore sifise ibintu bibiri fise umutima umwe wavuze umutima yes bivuze iki ku muziki w'Uburundi kuba abaririmbyi b'abarundi kazi bashobora kuba bashira mu category ashika kurane je naratangara si ubwa mbere marabibonye no muri Uganda bivuze kujya je ndakora Natasha arakora n'umukozi urumva babona ama video meza babona Instagram yuzuye neza TikTok Facebook urumva baravye kuri YouTube indirimbo nziza je ndakora vraiment please umuntu ashaka kubona Natasha Ngendabanga Natasha Burundi naje kuri Instagram hama utembere umanuke gusa erega mora ndazikurako uyu mwaka nzokurayo amafoto yose ndahindura kubera n'ibintu n'umubiri urumva nuguma kujya nyene araho murashaka kakanu kavyibu cangira sport yaguke rero murashaka ndahindura abantu bazo murabu ubu muri janvier nzoko ayandi mafoto ubu rero mugenderera ubunyene maze mukure kwa macho amafoto meza urabona neza ko n'amajambo meza followers umuriyoni n'ibihumbi amajana hari indani bariko baruzura kugira binjire tugire na 500 emilio 500 ni mama wa makolabo international amakolabo menshi uva Uganda ukaja Kenya ukava Tanzania ukagenda hehe izindi kolabo international to kwitega zive kuri Natasha ko mu twabonye ujana indarapo uyu mwaka uraheze kandi dushimira Imana tuzokora ikiganiro ni Erazi Natasha ibintu byinshi ndashaka kuvuga ariko ndabemereye simonda kubesha bisa akazi kenshi kujya navuze ikintu cyose gifise umwanya wacu nanje ngiye kwitegurira ibintu bya hoteli byaratanganyika n'abafana banje namwe bigenyene aba journaliste kugira muronke ivyo muvuga nuko ariko umwaka uza ndiko ndaraba ko noronka n'indi kolabo biragoye abaririmbyi barabizi wironse umuririmbyi mwiza apana ati naka yarasinziye atingiye mu kige gihugu no kurondera kolabo nziza kugira iduze Burundi iduze izina y'abaririmbyi bose mu rusange duheruka kubona kolabo kera ni kwa Bifes on the floor indukira yo kolabo y'umurundi tumaze kubona reka shanu cyo nganisha banduko indukira navyo nanaguha indukira baby indukira indirimbo ni nziza Bifes respects indirimbo amapoto narashitse muhira umugabo wanje arame ati fata rero umupira yego kora bijya wakoze na Bifes ndavuga c'est grave ndaweza lakini grave beta 90 Natasha ngo nibigira mu baba musubirira oya gute imeta 90 yo mu kibuga Natasha gumari moto oya ni moto je nararezwe wow urumva narazi Swazi sasa ariko ndabasumba nabaga bo muri Swazi batavuyenzi Bwiza sasa kinama watu Bwiza hapo atubwiye ngaho muri commentaire yes bo dusozera baragize sport ari umumama guhamagara hari yakakubwira ejo ni wagenda n'isoko uzunguruke hose nugire gusa turu yaguke ugire unasikia na sasa mshaisikia message hiyo ile kubwa kandi uzongondira ibinyene ndabakunda cyane wakira gute urukundo rw'abafana bawe bamwe barakwica pako bamwe baraba n'umuntu afite umusheri ugasanga kumayishitse ko Natasha kandi afite umusheri utazokoresha amakuple menshi icyo je nzokora je gusa ndabakunda cyane kandi ndabibonye ndarira ndanezerwa cyamamagara manager afa nkamubwira wabibonye ati ni je natangiye kubibona urumva abo nshoboye ndabashimira ariko nibabikora kugira ndabashimira hari abandi rero babikora ukumva ati uyu gute yo kwica pako isura ya Natasha Natasha ukabona ngenda banga arundi yashize na Froyo urumva gafata Alfredo Julio bose ndabashimiye abandi baririmba indirimbo za Natasha ari album ya Natasha nico gituma kenshi mora negura la boss party kugira abazi baririmbe ndi hajya nshimira abafana nshimire n'abandi baririmbyi dukorana aba journaliste urumva
ndabashimiye ushaka kwicapako icapako bishasha ubu nahinduye isura chapa rero kubera iki bacapa Chris Brown canke bakana nani vuga America ya Nicki Minaj banani ba Chris Brown Bob Marley ariko ukabona to kwicapako chapako Natasha narakoze ibintu byinshi nga mu Burundi byiza kandi yarimvye indirimbo z'akaranga ejo ni nasaza muzovuga ati uyu yarakoze ariko hasaza umubiri ni hasaza mama yake nivyo sura jambo rimwe ku mugabo wawe ari umugore asaza umugore cyangwa umugore wabagabo nibo baguma ebana ikostanda ariko nzohindura uzoguma wiyubura bafita kwiyubura ariko ni ara amavuta nzoshira uzonwa zosiga ku mubiri uyu unyusanzwe ngira bariko umugabo wawe ujambere ku mugabo wawe kubera ko niba umuntu aguha amahoro biragoye kugira ngo uzoronke umugabo agusupportinga muri byose muri bimwe abantu bitusatsi oya naramuronse byaraheze biragoye kuronka ikiye woshimira umugabo wawe atandukanye ko nandi bagabo kwanza munzu no wambere mvuze munzu cyo wabona hatariho abana ego sio bitu igihe cyo guteka sico gituma nariri byandirimo reka sindayivuge nibaze kuyuga urumva kubera iri hajya urumva nuwa mbere siko akabo wakabiri arazi umugore cyarico wow muramvuga kubera iki nitungana imyaka nari kumumenya basi nari kuvuka nkamumenya nawe nyene akavuga ati jewe nanje nari kukumenya nkivuka kubera ibintu birajanye urumva ingeso aho ndiko ndavuga ingeso ritme urumva ijya ritme umugabo urashaka kubona ati yarashaje ujya aracariho sico gituma mubona Natasha guma ameze neza muramubona muri ville toto ndogo cyane oya nta numwanya ngiye no gusesa champagne biki ariko indani ndamushimiye amore mio tiamo amore mio no mugira ibintu byinshi ni kubera gusa sinzi hanyene ndabizi ko yo muri babiri hari urundi rurimi muganira nawe donc atari kiru cyangwa igiswahili canke igifaransa nshaka uvuge akantu kibanga aze kukumva wenyine ubwiwe uruvuga iyo mu turi kumwe yego iyo apare muri iyo muri mu mudi kajambo kamoro mubwira mu rurimi umva nakaju na rurimi ruhari nijwe haleluya Garo umva wariko ravuga sino nandimi na novuga sikirundi sigitarian sigifaransa nakanu akajwi kage muri katolika Inga no mu mariage no mariage madot rero fisa kandi rero kamezuko rero ako namajambo c'est bien sûr umuntu ahiye amatwona umuntu yahiye iyo ikarare muguye ko analunguwa ukachurondera amazi isukari arabandi bakubwira ati kore hage ucuyakora kugira bagore gusa yes ijambo rimwe ku bakunzi ba African TV ijambo rimwe ku bakunzi ba Natasha Burundi unashobora gukunda African TV abantu bashobora gukunda bagukurikirana ndabibona yes ijambo rimwe ku bakunzi bawe ndabakunda cyane mugume mukurikirana ibikorwa by'abaririmbyi bose urumva turakunda Burundi turabakunda ivyo dukora tubikora kubera mwebwe nyene urumva kandi mugume mudufasha mu marezo sociaux umuntu ashize akantu umuririmbyi ari we wese tererako shirako like twenga urumva na bifu siko turakorana hagati yacu siko rero ndabakunda ari indirimbo shashe ngira nsohore vuba cyane yo gutamba kugira batambe Noel bonane urumva fise concert sindashobora kubera Jesse nkuni ibintu byo kujya mu maconcert menshi ariko le 31 ndabarindiye kuri Hotel Abdullah Tanganyika December irageze ndi ngaha
muguma musengera uko muvuga ati Natasha gumuba akajene ndabizi muri kamera yanyu kubera mo murahindura ugasanga umuntu ati yabaye igitumbura kandi ari gitoke oya nimbuzira hano hambere batanga amasanamu meza mu Burundi kuri Afrika ariko naco niho hindura jewe nshyize muri Facebook camanagura tuvuga amakosa yose tunavuta none ubona umuntu avuye muri bage baba photographe avuye muri hanze mu kibuga cy'indege ukanuzengera bamufotoye ninde moke yari bamwakira nka kwero po baca bamwita ngo ni Roza Muhando era Roza Muhando yo baramufasha ivini Roza Muhando bamukure ko oya yafise na government iko na bote vraiment kandi we ni siga biga vyo urumva ariko mwe murasangiye na moke nzi sinzi kumaze kubibona wewe gute jean mwese muri abantu bari urumva dufise amaraso ashushe ubonye mwana demi amaraso aragira nico gituma ubona nuko nabandi siwe gusa nabandi ushobora kuba umuririmbyi kazi udashushe urumva abantu bahora bashaka kutwenga nuko ndabakunda cyane reka dusozere gira nanje ngende kuruhuka reka dusozere kuri kino kintu muri playlist yawe no mu dufite indirimbo nyinshi z'indundi ziryoshe shaka kumbwira indirimbo zitatu mazi misiri kurumbira zindundi yo nakubwiye je nari mu gikoni inshuti yanjye sinchonga nini mugabo nawe acaraza negeza kumutegurira social media cuva ko direct urumva abana umugabo namusezeye ameze neza abana nabasize bameze neza n'ukuri urumva rero ubu rero ndaje kugira ndazumviriza updates ego ndabe ijambo rimwe turi kumwe ku bakunzi bacu unabasezeranya ko vuba hari abantu bakeneye kumenya inkuru ya Natasha uko Natasha hano benshi bakubana nk'icitegererzo bifuza kumera nka ariko batazi umutima mwiza waciyemwo umutima mwiza kwihangana kuba poli ufise indero urumva amahera nuronke 10 million cyangwa 1 million uvuga ati naka ndamusumbije reka rero niyerekane urumva kuba uri hasi misi yose jewe ivyo nkora ivyo mfise byose barabizi nivyo nshaka gushikako ariko je umuntu wese duhuye ansotse hanze ndaramusuma polisi ndaramusuma nyagihugu bose kandi ukivuga ari nyakubaha acihajya ndamuramutsa urumva bose mu rutonde rero nuko ijambo rero kwakunze wa African TV unabasezera hama kandi bakurindirana igishika ku nkuru yawe tuzokumva abakunzi ba African TV ndabakunda cyane vuba cyane tuzokorana ikiganiro ninaroga umwanya nituramenya ko ari uyu mwaka kubera ugira uhere cyangwa undi mwaka ni TV ngunda cyane ndayikurikirana numujene afise abdominal turabona ziko nani urabona arafise impemu yo uzoba mu pasteur urumva rero azokwama abazanira ibintu bishasha rero nuko danje nguma nkora ndumukozi murabizi cyo tumatuguma tuhura merci beaucoup wewe wose dukurikiranye avec kino gano cyacu kuva ku ntango gusha kumena Natasha ngenda bankave mu gihugu cy'Ubutaliyani agarutse mu gihugu cy'amavukiro ukora ibikorwa byinshi itariki 2025 itariki 31 itariki imwe hose afise ibintu bitangaje le 25 Noel muze muri Club d'Irak abana cyane ari kado za gusa baroba baha pe Noel ufise pe Noel ariko umwirabura umurundi cyo gushira ko umuzungu bazoza abana ari benshi nkaca ndabakinisha murabizi ko nkuri abana bakinisha buryo pe Noel ararengana naje nkabaramutsa yes muzoze le 25 le 31 le 1er kuri Club d'Irak ni kibanza ciza harakayaga uri mu diaspora waje mu Burundi umvise gute ukuboko kuri ngana je ndakunda amaraha uraza amaraha mu Kiswahili uragasikia gakito akanika swingi kamoja nicyo gituma wabonye nagumyuko mumbabarire sinagizuka nagumye ngaha kubera iki numvise kandi arimo amagufa n'akanyama ndabikunda bye sasa bye inyuma kamera y'Inuru ku masanamu meza asante sana J'ai habitué de c'est vrai. Merci.
Merci, mon pote. Imukira. Iwabo na Natasha, iwabo na bana. Daje. Mmeze neza. Freshi. Karibu. Nakuona. Freshi. Freshi sawa. Tige muri resto. Ukiwa wapi zote? Acha kwa mama yake. Sasa wewe nini kwanza? Control. Naona kwa tate mama. Wewe kwa mama na mama hivyo.